Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Muri ano makuru turaza kugaruka ku kungene hariko haraba impinduka zidasanzwe mu bisata vyinshi vya leta, aho abategetsi batandukanye mu bisata vya leta bariko barakurwa mu mabanga. Kuri uno munsi twari twabagejeje ko inkuru ivuga ko umugenduzi mukuru w'igipolisi Frederic Budomo yakuwe mu mabanga. Rero umuyobozi mukuru w'ikigo ca Oberi ndetse n'undi muyobozi w'ishiramwe ryo gutomboza Burundi Rona nawe nyene bajeje gukurwa muri ayo mabanga bikozwe n'umukuru w'igihugu nyene Cobora Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko ndetse kandi tuze no kugaruka ku bindi bibazo biriko biravugwa mu kigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi Oberi. Ni mugihe kandi nanone amakuru ava muri zimwe mu nzego z'igihugu c'Ububirigi yemeza ko hari umutegetsi mukuru mu bushikiranganje bujejwe indero mu Burundi yatse ubuhungiro mu Bubirigi nyuma yo kwanka gutaha mu Burundi ajeje kwitabira ibikorwa vyari vyamujanye. Ino nkuru nayo turaje tuyibageze ko mu buryo bw'idonido. Ndagwaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye uri ngaha mu gihugu c'Uburundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburengero, buraruko, abadukurikirana barere mu bihugu bitandukanye bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Imbere ko tugaruka kuri ya ndongozi yatse ubuhungiro mu gihugu c'Ububirigi, reka tutangure ku vyaranze uno munsi igenekerezo ya 5 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2024, aho ari umunsi udasanzwe ku bategetsi muri leta. Nkuko natanguye mbivuga, hariko haraba impinduka zidasanzwe mu bisata vyinshi vya leta, aho abategetsi batandukanye mu bisata vya leta bariko barakurwa mu mabanga. Kuri uyu mwanya umuyobozi mukuru w'igipolisi yahinduwe. Umuyobozi mukuru w'ikigo ca leta kijejwe kwegeranya amakori Oberi ahejeje guhindurwa, mu gihe kandi n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ryo gutomboza Burundi Rona nawe nyene ahejeje kubogozwa muri ayo mabanga. Reka tugarutse kuri ibi biriko biravugwa mu kigo kijejwe kwegeranya amakori Oberi, bamwe bati umutima w'igihugu uriko uravirirana. Uwo akaba ari wo mutwe w'aya makuru tugiye kubashikiriza. Ese ninde azokiza Uburundi ko umutima w'igihugu kigira ko uriko uravirirana? Mu gihe ikigo Oberi gifatwa nk'umutima w'igihugu gihemera ko ico kigo kikaba kigeze habi, twahisemo gutangura kubashikiriza urukurikirane rw'amatohoza yakozwe ku manyanga avugwa muri Oberi, amanyanga ariko ashira igihugu mu kaga kadasanzwe. Kubera ivyo twabateguriye ari vyinshi, tuzora tubashikiriza igice kimwe kimwe buri munsi. Uno munsi duhera ku nyuzwa ry'amafaranga y'amarundi imiliyoni 160. Ivyatumye umwe mu bategetsi ba Oberi yirukanywa burundu mu kazi. Ese uwo mutegetsi ninde? Hari abandi bategetsi bakorana ayo manyanga bo hejuru? Vyose nivyo tugiye kugarukako. Uwo mutegetsi aheruka kwirukanwa mu kazi aho muri Oberi yitwa Nyandwi Elias, yari umuyobozi ajejwe ivyinjira n'ibisohoka. Uwo yirukanywe ku kazi ku ndwi iheze ku munsi wa gatanu, akaba hari kwigenekerezo ya 29 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni mu gihe abakurikirana amakuru cyane cyane bibera muri iki kigo bibuka ko uwo mutegetsi yavuzwe ko cyane mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023, mu gihe hariko harashikirizwa ubusumwa bw'amavignette bwariko bukorwa muri Oberi. Iyo nkuru nayo tukazoyigaruka ko mu bindi bice vyacu biza. Ico gihe rero haragaragajwe ingene Elias ari we yivye amavignette akoresheje umwe mu bakozi bari bajejwe stock, mu nyuma ava haramuhungisha hanze y'igihugu. Naho kandi ico gihe herekanywe kandi ko ayo manyanga Elias yakorana n'umuyobozi mukuru wa Oberi Jean Claude Manirakiza, uyu nawe ahejeje gusubirizwa n'umukuru w'igihugu bakagabura amafaranga. Ico gihe nta numwe yigeze akumwakumwa, mu gihe benshi bari bagumye basaba ko bobazwa ivyizo vignette n'ubundi bube gito bakora. Nyandwi Elias rero aherutse kunyuruza amafaranga y'amarundi imiliyoni 160. Tubanze tubamenyeshe ko imodoka zose za Oberi zahora zinywesha ibitoro mw'ishirahamwe Interpetrol. Ico kigo rero Oberi cahora gitanga amafaranga menshi muri Interpetrol, hama imodoka zikaza ziraja kunywa ibitoro gushika amafaranga yatanzwe aheze. Muri Oberi rero baruka gutanga aho muri Interpetrol amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 200.
ariko kubera ikena ry'ibitoro rivugwa mu Burundi, Interpetrol nta gitoro ifise kugira imodoka za Oberi zibandanye kuhanywesha. Interpetrol rero yagiye kubura ibitoro mu gihe Oberi bari bamaze kunywa ibitoro biciye imiliyoni 40 z'amarundi. Muri za miliyoni 200 rero bari batanze bisigura ko hari hasigaye ayashika imiliyoni 160. Bidatevye rero bararindire ko ya mafaranga ashika muri Oberi barabura. Elias umwana Murantunge mu nyuma abategetsi bandi bo muri Oberi baciye basaba Nyandwi Elias yarajejwe approvisionnement ko ya mafaranga miliyoni 160 yasigaye muri Interpetrol bagarukana mu kigega kugira igitoro bazokinwa handi. Elias umwana yamye akebutse cyane mu vy'amafaranga yaciye yumvikana n'umuyobozi mukuru ukuntu ya mafaranga boyigarurira. Elias yaciye aja muri Interpetrol gusaba amafaranga. Interpetrol nayo yaciye musaba konte yashirako. Elias acatanga konte yiwe bwite. Interpetrol yaciye rero ishirako ya mafaranga miliyoni 160. Elias aca ariraramira. Bidatevye rero ibintu vyaje kunyuka ubwo barindiriye ko ya mafaranga ashika muri Oberi barabura. Umunsi umwe umusharuwa w'imodoka yarabajije Elias ko ya mafaranga yoba yaravuye muri Interpetrol. Amakuru dufise yemeza ko Elias yaciye asaba umusharuwa ko yovyihoza. Mu nyuma rero vyahavuye bimenyekana ko ayo mafaranga Elias yayikozeko. Ubuyobozi bwa Oberi baciye bamwandikira ikete ryo kwisigura kugira asiguriye ayo mafaranga yashize kuko vyari vyamaze kugaragara ko Interpetrol yayatanze. Ivyo Elias vyoba vyaramunaniye kwishura. Umuyobozi mukuru nawe yaragerageje kuburagizamwo ivy'iryo kete biramunanira. Ku munsi wa gatanu rero igenekerezo ya 29 Munyonyi y'umwaka w'2024 nafatwa ingingo yo kwirukana cyangwa se gusezeranya Nyandwi Elias mu kazi aho muri Oberi. Bamwe bati ese mbega koko Elias yahagaritswe mu kazi aya mafaranga azosubizwa mu kigega? Mbega koko ayo mafaranga niyo yoba yatumye Elias yirukanwa ku kazi? Kibazo cya kabiri tubona inyishu yacu mu nkuru ikurikira, ari naho tuzobona neza impamvu nyamukuru yatumye Nyandwi Elias yirukanwa n'ayandi manyanga abakorana n'umuyobozi mukuru nawe yamaze kubogozwa muri ayo mabanga n'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye. Nkuko rero twari duhejeje kubabwira, inzego z'Ububirigi zikomeye cyane zamaze kwemeza amakuru ko hari umwe mu ndongozi zikomeye cyane mu Burundi, umwe mu bategetsi yasavye ubuhungiro muri ico gihugu. Amakuru rero ava muri zimwe mu nzego z'igihugu cy'Ububirigi aremeza ko hari umutegetsi mukuru mu bushikiranganje bujejwe indero mu Burundi yatse ubuhungiro mu Bubirigi nyuma yo kwanka gutaha mu Burundi ahejeje kwitabira ibikorwa vyari vyamujanye. Leta y'u Burundi nayo ibicishije mu bushikiranganje bw'indero burongowe na François Habyarimana ikavuga ko wari umuyobozi mukuru w'inyigisho z'imyuga yari mu rugendo rw'akazi mu Bubirigi yahezeyo yanka kugaruka. Iyo tangazo rya leta ryaje ryemeza amakuru yari amaze igihe acana ko ku mbuga hwanira avuga ko hari umutegetsi w'u Burundi yatorokeye mu Bubirigi. Biravugwa kandi ko hari n'abandi barundi batari bake bamaze guhitamo gufata iyindi nzira hako bosubira mu Burundi bahejeje ingendo z'akazi. Ibi ni vyatanguye ari igihuha. Ibi byose vyatanguye kunugwanurwa mu mpera y'ukwezi kwa 11 ku mbuga hwaniro ko hari umutegetsi w'u Burundi yari mu rugendo rw'akazi mu gihugu cy'Ububirigi yashimye kugumayo asaba ubuhungiro. Ni inkuru yagiye kuba impamo ku igenekerezo ya kabiri Kigarama uyu mwaka w'2024 aho umushikiranganje w'indero yasohora urwandiko twaronkeye igopi. Muri ubu rwandiko François Habyarimana arongoye ubushikiranganje bw'indero bw'u Burundi yanditse agena vy'imfata kibanza umuyobozi mukuru mushasha ajejwe inyigisho z'imyuga muri ubwo bushikiranganje kuko wahahora yashe umuti wa herayo yanka kugaruka inyuma y'urugendo rw'akazi yari yatumwemwo n'igihugu mu Bubirigi. Ubu rwandiko umushikiranganje w'indero akaba yaranarurungikiye ibiro vy'umukuru w'igihugu ivy'icegera ciwe hamwe n'umushikiranganje wa mbere. Naho irinze kuvuga izina ryiwe rero kimwe mu menyesha makuru bikomeye cyane ngaha mwisi byavuye bimenya ko Germain Ndayishimiye ari umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho z'imyuga mu bushikiranganje bw'indero. Muti rero yari yajanywe n'iki mu gihugu c'Ububirigi? Amakuru twaronse nuko yari mu rugendo rw'akazi aho yari yatumiwe n'igisata c'ingoma y'Ububirigi kijejwe gufashanya hagati y'u Burundi n'Ububirigi Enabel.
urwo rugendo rw'akazi rukaba rwatangura igenekerezo ya 17 ukwezi kwa Munyonyo rukarangira ku igenekerezo ya 20 z'uko kwezi nyene ari naho yari gusubira mu Burundi. Ayo makuru aremezwa kandi ko n'abakora mu kigo Enabel, aho umwe mu bayobozi bacu atashimye ku umwidondoro w'uje habona, yatangaje ivyo umutegetsi atatahutse mu Burundi. Yavuze ko vy'ukuri uwo mutegetsi yatumiwe mu ruganda rwo gukarisha ubwenge no kumurika ivyakozwe n'abanyamyuga bava mu bihugu vyose ribera mu Bubiligi uko umwaka utashe, yitwa Strategies Day, risanzwe rimara iminsi 3. Umutegetsi mu kigo Enabel yatangaje ko uwo mutegetsi wa leta y'u Burundi yatumiwe kubera imigambi ico kigo ikorana n'ubushakashatsi bw'indero yo guteza imbere amashuri y'imyuga. Ibi rero bikaba binavuga ko atari ubwa mbere bibaye ko abategetsi baja hanze ubundi bagahitamo gusaba ubuhungiro. Mu kibazo cyo kumenya nimba baramenye ko atasubiye mu Burundi, umutegetsi wo muri Enabel yavuze ko babizi kubera ubushikiranganji bw'indero bwabandikiye bubabaza ivyo umutegetsi ariko ko atacu bobikora kuko bamenye ko yamaze gusaba ubuhungiro. Aho naho ngo akaba aca akingirwa n'amategeko mpuzamakungu akingira abasaba ubuhungiro ya Convention de Genève yo mu mwaka w'1951 avuga ko atawukomakoma uwusavye ubuhungiro yaba igihugu canke uwo ari we wese. Akaba kandi yaratangaje ko ibindi bisobanuro vyobarizwa mu gisata c'abinjira n'abasohoka mu gihugu c'Ububiligi. Nk'uko rero bibandanya bivugwa, si ubwa mbere abagiye mu ngendo z'igihugu bavuye mu Burundi bahitamo kuguma mu mahanga, kuko mu kwezi k'umunani umwaka w'2023 imikangara 10 y'umurwi nserukiragihugu w'abatarenze imyaka 20 mu mukino wa handball batorokeye mu gihugu ca Croatia, aho bari bagiye mu gikombe c'isi, aho benshi basavye ubuhungiro mu Bubiligi. Muri abo kandi hiyongera ko abamenyeshamakuru babiri ba radio na televiziyo y'igihugu bari baherekeje umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca mu gihugu c'Ubutaliyano mu kwa kane k'uyu mwaka w'2024, aho nabo bahisemwo kudasubira inyuma. Uwundi yahisemwo kutagaruka mu gihugu ni umumenyeshamakuru w'ico kinyamakuru ca leta yari yaherekeje umukuru w'igihugu mu nama nkuru ya ONU muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe nyene yashimye kugumayo. Bamwe ati rero niki coba gituma aba bose baguma hanze, mu gihe imvo zituma umuntu ahitemwo kuguma mu kindi gihugu aho gutahuka iwabo zitandukanye. Abihweza utuntu n'utundi bakavuga ko igituma hari abarundi bahunga ubu gitandukanye n'icabituma mu myaka yaheze aho umutekano cari co kintu nyamukuru cabatera guhunga. Ubu mu Burundi naho ibibazo vya politike rimwe na rimwe vyigaragaza, muri rusange ngo haratekanye ku buryo imvo y'umutekano itoshirwa imbere kugira umuntu ahunge. Gusa ababikurikiranira hafi bo bakavuga ko ukuzimba k'ubuzima, kubura kw'akazi hamwe no gutakaza icizere kuri kazoza ari ibintu nyamukuru biriko biratuma abarundi bamwe muri kino gihe bahitamo gufata inzira y'amahanga. Ngayo rero amakuru yaragezweko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo utocikanwa n'adushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba biriko biravugwa mu gisata ca politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni Mpuza TV rero, Imana ibahezagira ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.